Mu gihe hasigaye imisi mike ngo urusansuma rw'abenegihugu b'Abarundi rutangure, Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro fatirwako ndangashusho INSB mu mfunyafunyo y'igifaransa amenyesha ko imyiteguro iriko iragenda neza. Imyiteguro ubirabandanya ubu turiko turavugana ngaha turiko turigisha abahinga ingene bazokoresha rusansuma izokorwa. Abo bahinga nabo tuzoca turiko turigisha nibo bazoca baja kwigisha abazokora rusansuma nyezina. Tukaba turiko tubikorera muri zino ntara nshasha ku migwa mikuru y'intara nshasha uko ari itanu muri rya ndinganizo nshasha izotangura kuja mu ngiro mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Tuvuye ngaho abo turiko turaha ubwo bumenyi tubita ko aribo bazoca baja mu makomine nabo bace baha ubumenyi abantu tuzoba twakuye ku mitumba ku makartie. Arasigura kandi igituma muri urwo rusansuma hazotororokanywa ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Murazi yuko igihugu cacu tuvuga yuko ari igihugu aho ingo n'imiryango zitunzwe ahanini n'uburimyi n'ubworozi. Tuzobaza rero ibibazo bijanye n'uburimyi n'ubworozi, tuzobaza n'ivyo bibazo bindi mwavuze kugira ngo iyo turiko turaraba ubutunzi bwacu bw'igihugu dushobore kumenya ati Abarundi canke igihugu c'u Burundi ubutunzi bwacu bungana gute. Nico gituma tuzobaza muri bimwe ivyo umuntu atunze. Twibutse ko ibikorwa by'ubwo rusansuma bizotangura mw'ijoro ry'igenekezo rya 15 bishira rya 16 Nyandagaro birangire ku igenekezo rya 7 Nyakanga umwaka wa 2024.